Black Entertainer TV. Ladies and gentlemen, good afternoon canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Eka ndakwibutse ko ibintu biza nabi canke ibintu bigwira muri industry ya 257 ndavuga +257 ngaha mu Burundi. Ebana ibintu vyakomeye, umuriro watse, ibintu bikomeza kuja ku rundi rwego. Umuririmbyi Kiriku akiri ati eka management ziragwira, nanze nti eka n'abaririmbyi muragwira. Wallahi ibintu baraye bakoze ni ibintu je nanje ubwanze ndaba nkavuga ati what is going on, kubera ko ni ibintu bitariko biragaragara neza nkuko nyine tuba tubona ibintu. Nyimba ibintu biri kuri vibe tube tuvibinga, bitari kuri vibe naho nta kundi tu. Ariko nta kuntu Iteka Music yasohoye itangazo ku munsi w'ejo avuga ati umuririmbyi wacu ari muri management yacu ariwe D1 yakoze indirimbo rekasha ya kabiri n'umuririmbyi Kiriku akiri rero mu buryo natwe tutazi. Tireco dusaba nuko boyikura ku rubuga rwa YouTube, tubahaye indwi imwe gusa ikabitarava ko nuko bazoca bitaba ubutungane bose uko ari babiri, D1 na Kiriku akiri. Zitugiye kubana mwa kino kiganiro ni Taisi the winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, gakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ubutaha. Reka nongere ndaguha ikaze ni karibu muri kino kiganiro tugiye kubanamwo uno munsi. We wahisemwo gukurikirana channel yacu ati rero ibintu bimeze gute, biriko bifata yindi ntera kuko aho biriko birerekeza siko twari tubibona. Abajene bakubitiye muri studio badukoma hit song, baduha remix y'indirimbo orekasha y'umuririmbyi D1, aho ubona hagiye haboneka amajambo menshi agiye atandukanye, ibintu aho ubona byamaze kuba bijagarara ku ruhande wa +257 music, kuko uri kuraraba ni ibintu biriko biragenda bitangaza abantu. Bamwe bakibaza mbega byo byagenze gute canke byo byavuye kugira ngo umuririmbyi D1 ashobore gukora indirimbo yiwe ari remix ikongera ikaja ku rubuga rw'undi muntu, mu gihe tuzi ko remix yikozwe wenda mu gihe mutashizeho amasezerano ari nk'umuntu yayigusavye ngo ashobore kuyishira ku ntuze yiwe, nta nubwo vyemewe. Nuko nyene mukoze remix ija kuri channel yawe kuko indirimbo aba ari yawe. Muga mu gihe mwarasinye amasezerano mukavyumvikana, indirimbo urashobora kuyimuha, ntaco biba bitwaye. Rero twagiye tubona bakora remix indirimbo rekasha igira kabiri, noneho ikozwe ikijya kuri YouTube channel y'umuririmbyi Kiriku akiri. Icyo gihe habandanya haza amajambo menshi agiye atandukanye, ubona habaho kwibasira umuririmbyi Satubi, bagakoresha challenge umugore wiwe canke uwo novuga ko ari umu ex wo biste Bernice, aho ubona ari ibintu byinshi byagiye bigenda bicangana, ukabona habaye imvurugu canke impari ku mbuga ngurukana bumenyi, aho umwe wese yavuga yamuhe bagasa kwisanga bose bamaze guta ururimi bavuga nibidakenewe. Niho mu nyuma umuririmbyi D1 nawe yavuga ati artist, ndi umwanditsi, ndi umuproducer, ati kandi nkaba nshoboye no kwandika amahiti menshi. Wowe uraja muri studio ati eka n'abandi bose bazoje muri studio, je ndi umwe ndabakome amahiti ndabereke ko nkiri the number one. Sasa rero ahantu byari bimaze kuba bishika ni nkuko byari bimaze kuja ku rundi rwego, niho management ya D1 nayo yasa nk'iyibyinjiramwo, ikavuga ko Kiriku bakoranye igikorwa na D1 ariko atataginga umuririmbyi bakoranye ico gikorwa. Niho hagiye haboneka amajambo kuba promoter beshi bavuga ati management ivyo biraba umuririmbyi wanyu, ntabwo biraba manager w'umuririmbyi. Rero nyimba ari vya Kiriku na D1 reka bonyene bazovyimarire, hama wewe ureke kuvyinjiramo kuko mwakoze ico no kwita ko ari kosa. Aho ni Edizo ndayahoze ari karabivuga avuga ati nta kuntu
mukora ibikorwa nk'ibyo by'ubugogi kandi mufise umu artiste azi kwandika, bari kuja muri studio noneho bakandika igikorwa kikaba kizima, hama bagasohora iyindi hiti uretse kuja gukora ama remix. Niyo munyuma rero manager ya D1 iyo no kwita Iteka Music yacitangaza ko ata kintu na kimwe yo bizi kubijanye n'indirimbo Rekasha ya kabiri, ahubwo umuririmbyi wabo D1 yoba yagiye muri studio barayikora bari kumwe na Kiriko, hama basharinga kuma social media basanzwe bakoresha, biza kurangira management nayo ivuze iti reka ibyo bintu ntibishoboka, ahubwo nimba abigeze aho tubahaye indwi imwe gusa bazobe bakuye ko indirimbo hariya ku rubuga rwa YouTube, nibitaba ari ibyo noneho bazobe baritaba ubutungane kugira ngo tubaburanye. None umuririmbyi Kiriko nawe yazizutse avuga ati management ziragwira, nanje nti abaririmbyi muragwira, nta kuntu umuhanzi cyangwa umuririmbyi Kiriko akiri na D1 muja gukora indirimbo isanzwe hari yanditse kandi bose arabanditsi beza, bose arabanditsi bashoboye gukora ibikorwa, bose arabanditsi bashoboye kuba bo kwandika n'indirimbo yindi ikaba hit song no kurusha nizo bakoze kandi bigashoboka bikemera. Twifashishije umuririmbyi D1 wewe urumva nibindi kuko afise ama hit menshi, ntabwo twamumenye kubw'amatiku, twamumenye kubw'imiziki. Rero nyakubahwa canke uwo novuga Mary Diodoni, wewe raba ukore amahiti urekane n'ibintu by'amatiku byo kugumusubizanya n'abaririmbyi, kuko ntabwo twakumenye kuri showbiz, twakumenye kuko kwandika kwawe canke kubwa amamelodi yawe, undi ukawandika indirimbo nyinshi za Morning Love n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, kandi warabikoze abantu baragukunda kugera uno munsi ukaba ari umwe mu basitari bazi mu gihugu kandi ukaba n'ubu ukibishoboye. Rero nimba koko Iteka Music woba wakoze ikintu cyo kuja gukora indirimbo n'undi muntu mu gihe management yawe itabizi, my brother, ngaha hantu nawe warakoze ikosa rikomeye cyane, kuko ntabwo ukiri muri management, ntabwo wigaba utegerezwa gukora ibintu byose management yawe ikaba ibizi, mugakora ibintu biri mu muco. Hama umuririmbyi Kiriko nawe nyene ngaha yoba afise ikosa, kuko ushobora kubukorana n'umuririmbyi ari muri management runaka. Je pense que ko nawe wabaye muri management, nibaza ko ukiri muri Bantu Boy ata muntu yari kuzanga gusabe collabo ngo tutero yimuhuko nyene byoroshye, mu gihe management utabanje kuyibaza. Rero wari kumakinga sure ko ibyo muri ko murakora na management ya D1 ibirimwo kandi ibizi neza cyane, kugira ngo mu nyuma ntibizoze kuzana ingorane canke induru. Amakuru twari tubafitiye uno munsi nayo je mwari kumwe Taiside Winner nayo channel yanyu Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, gakola like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana n'ubutaha. Ciao ciao.